Nagomba mfata akaryo ko kubashimira cyane bivuye ku mutima mwebwe mwese mukurikirana urubuga rw'ishure ry'abarundi bose mu kuraba ivyigwa twabashikirije mukagira nico mubivuze ko mu makomantere yanyu haba mu kutwunganira canke mu kudukebura kuko mutariho urubuga ntigobaho aha ndiko ndavuga urubuga rwa YouTube n'abakoresha izindi mbuga dusanzwe dukoresha nabo nyene tuzobashimira. Amakomantere yanyu aratwereka yuko tudatamba twirorera. Uko YouTube itwereka abakoresha urwo rubuga biragaragaza neza ko muri iki cegeranyo ugwaruka abakuze canke abatama n'abatamakazi bose baradukurikirana naho batadukurikirana ku rugero rumwe canke ngo badukurikirane bari mu gihugu kimwe. Nkuko twama twabiberetse nguko uko YouTube idushikiriza ibiharuro namwe turabibereka kugira ngo mumenye uko urubuga ruhagaze nuko ivyigwa biriko biritabirwa. Biragaragara ko ugwaruka ruri hagati y'imyaka 25 n'imyaka 34 ari bo bazi imbere mu gukurikirana runo rubuga. Ku bice hafi 36 kwijana abazi ubwa kabiri nabari hagati y'imyaka 35 n'imyaka 44. Aba rero guhera ku myaka 25 gushika ku myaka 44 igituma badukurikirana cyane nuko mu buzima turiko turacamwe mu Burundi abenshi muri runo gwaruka guhera ku myaka 25 gushika kuri 44 abenshi nibo bariko barahura n'ingorane zikomeye. Bwa bukene, kugirirwa nabi, gupfungirwa ubusa, kunyuruzwa, kwicwa, kubura akazi, kuburanirwa, kuja mu mahanga. Mu majambo make nibo bariko barakogwako cane n'ingorane ziriko zirashikira Uburundi. Kubw'ivyo muca mwumva yuko ari nabo bifuza cane ico hinduka, ku buzima bwohinduka bakagaruza uwo munezero satani yabanyaze. Kuva ku myaka 25 gushika ku myaka 44 ndavuze yuko aba ari bo bantu bakomerewe cyane kubiriko birashikira Uburundi. Ni naba nihenze mu mpubure. Umugwi ugira gatatu mu badukurikirana n'abantu bari hagati y'imyaka 45 n'imyaka 54. Aba badukurikirana ku bice hafi 14. Uwo mugwi rero urimwe abantu bafise amafaranga. Aha nibaza ko ntihenze. Tugize nka statistique mu Burundi twosanga aba bantu ari bo bafise amafaranga menshi gusumvya abandi. Kuko ugerageje kubiraba nabo bari mu butegetsi kino gihe bari muri iyi myaka. Umugwi ugira kane n'umugwi uri hagati y'imyaka 18 n'imyaka 24. Aba rero n'abajene bashushe. Aba nabo bodukurikirana ari benshi ariko bafise intambamyi. Abenshi usanga atama smartphone bararonka kuko abenshi muri aba usanga ari abanyeshure. Abanyeshure nabo si benshi usanga bafise ama smartphone. Aha ndavuga abanyeshure bo muri secondaire. Umugwi ugira gatanu n'umugwi w'abantu bafise imyaka iri hagati ya 55 na 64. Aba rero niba batamusanga bajya inoti bamwe bariko baraja muri retraite kandi baba bafise n'inoti wampaye inka. Umugwi wa gatandatu n'uwaba bafise hejuru y'imyaka 65. Aba abenshi baradutelefona abandi tukabonana bakatubwira yuko ivyigwa bica mu ishure y'abarundi bose bibanezera. Abo usanga arabatama bashobora guca umugani babonye ibintu vyinshi vyagiye birashikira Uburundi. Umugwi wa nyuma mu badukurikirana n'umuguri hagati y'imyaka 13 n'imyaka 17. Aba n'abajene batoya cane bobo nta matelefone baba bafise bariyiba bagakoresha amatelefone y'abavyeyi babo kugira ngo bashobore kuraba ivyigwa twashize ku rubuga. Tubashimire mwese rero kubona mwamuduteze yompi ariko nkengurukire ivy'umwihariko abari hagati y'imyaka 25 na 44 kuko kazoza keza ku Burundi twifuza kari mu biganza vyabo. Nibo benshi nibo bariko barahura n'ibibazo bikomeye, nibo bariko barahura n'ubushomeri eka ibi nabiriya
kandi nibo bafise inguvu gusumvya abandi. Nama mvuga yuko mfise ivyizigiro ko abantu bari muri uru runganwe ruri hagati y'imyaka 25 n'imyaka 44 aribo bantu bashobora gukiza Uburundi. Ndavyizeye ku bice vyinshi kwijana. Ni benshi, nibo bafise inguvu, nibo bafise na motivation ikwiye kubera ivyo bariko baracamo. YouTube kandi iratwerekana bivanye naho mudukurikirana muri abadukurikirana cyane gusumvya abandi. Abari mu Burundi badukurikirana ku bice 77 kwijana, Zambia ku bice 4 n'uduce 3 kwijana, abari mu Rwanda nibo bagira 3 mu badukurikirana, abari muri leta zunze ubumwe za Amerika bagira 4, abari muri Canada bagira 5, abari muri Kenya bagira 6, abari mu Bubiligi bagira 7, abari muri South Africa bagira 8, abari muri Somalia bagira 9, abari mu Buganda bagira 10. Hariho n'abadukurikirana bari mu bindi bice YouTube itashoboye kwerekana, ariko abo badukurikirana ku bice biri muri munsi y'ibitwerekanye. Aha twerekanye ivyo mu minsi 28 iheze. Dukurikiranwa n'ibice 87 n'uduce 3 kwijana vy'abagabo canke igitsina gabo, hanyuma n'ibice 12 n'uduce 7 igitsina gore. Murumva yuko mu vyigwa dutanga igitsina gore atari benshi bashobora kudukurikirana. Gushika ubu sindamenya ico bivako, ariko turipfuza yuko bo kwijukira gukurikirana amakuru canke gukurikirana ivyigwa mu ntumbero yo kugira ngo turabire hamwe ukuntu igihugu cacu cokogorora. Tubashimire cyane kubona kandi tubabwiye duti mukore subscribe, mugire like, mufyonde kukazogera, mugire j'aime, mugire partage ko mubikora. Ariko biragaragara ko mu bakurikirana urubuga igitigiri kinini nabaraba gusa, mugabo ntibashobora kugira subscribe canke ngo bashire ko j'aime canke ngo bagire commentaire. Abo bangana n'ibice 52 kwijana. Abashira ko subscribe canke bagafyonda kaya kantu ka j'aime canke like ni bice hafi 48 kwijana. Nuko je rero ndabona yuko urugendo ruriko ruragenda neza. Mutahure mwebwe mudukurikirana ku YouTube, hariho abandi badukurikiranira ku zindi mbuga. Rero mfatiye ku vyo mbona ngaha, inyigisho zacu zirabashikira kandi no kubafasha zikabafasha. Ndabona yuko inyigisho ziriko ziratwegeranya kandi n'ukuri ndumva imirindi yo gutabagwa. Kanatsinda turi kumwe twese none gabantu ataburyarya dufise, ico tubuza gukira n'igiki, ico tubuza gutera imbere n'igiki, ico tubuza kogorora n'igiki. Ndafise ivyizigiro vyinshi cyane ko rero Uburundi bugiye kogorora. Ibi rero mu birindire mwihanganye, si nkuru gusa ahubwo muzobibonesha amaso yanyu. Ahari ugushaka no gukora nta kidashoboka. Natwe abarundi ntituzokwamira muri ibi dutegerezwa kubisohokamwo, tuze twandika ibitabo tuvuga duti harabaye ntihagasubire kuba. Imana nibahangaze mwese aho muri, ibahe kuramba kandi ibi mvuze muze mubibonesha amaso yanyu, muze muvuge muti twari twaravyumvise none turavyiboneye. Umunsi w'Imana mwiza mwese. Reka rero twibandanize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.